Ikaze nanone mu makuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri imboneresha kure yacu ari nayo yanyu nshuti banywanyi ngaha kuri Burundi News TV ndabahaye ikaze mw'idoniro ry'amakuru ariko baravugwa muri uyu mugoroba. Reka ndakwipfurize umugoroba mwiza cane uwo dukurikira uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye n'abandi mudukurikira ngaha hirya no hino kw'isi, mwese turabahaye yambu mu biganiro byacu. Iyi ni imbonesha kure imwe rudende ubasha kuba woronkaho amakuru n'ibiganiro bishasha biba biriko biravugwa hirya no hino, amakuru adafise ivumbi tuba twafatanyije mu gutegura n'abandi bamenyesha amakuru bagiye batandukanye basanzwe ari inzobere ndetse n'intiti mu gutohoza amakuru mu buryo bwimbitse. Tugarutse rero mw'idonido ry'amakuru ariko aravugwa muri uyu mugoroba, ndakwifuriza umugoroba mwiza cange se igicamusi kiza cyangwa igitondo kiza bitewe naho uherereye hirya no hino kw'isi. Twebwe ngaha mu gihugu c'u Burundi turi mu masaha y'umugoroba, turi kwa gatanu itariki 9 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Dore ingingo nkuru nkuru rero turaza kugenda twibandaho mu kiganiro cyacu cy'uno mugoroba. Turaza kwibanda ngaha mu gihugu c'u Burundi mu masaha heze nibwo nahijeje kubabwira yuko igipolisi ndetse n'igisirikare cyazindukiye ku ishengero rya Madamu Denise Bucumi Nkurunziza, akaba umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze aratwara igihugu c'u Burundi akaza gusimburwa na General Neva uzwi nka Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, nawe amagara yiwe atifashe neza kugeza kuri iyi saha. Nyuma yuko rero baje gutahura imigambi igiye itandukanye, bavuze yuko ari ibyakorewemo ndetse hari hariko hacurirwamo imigambi igiye itandukanye, ariko kandi abandi bakariko bavuga yuko bamubeshyera uyu mutambukanye, ahubwo ari ukubera yuko yaje gushyira amabanga agendanye n'amahera bagurishijemo iriya ndege y'i Burundi. Ubu noneho bakavuga yuko ishengero isanzwe yakira bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi basanzwe barajya gusengeramo, dore yuko ari ishengero ikomeye cyane nini ndetse ifise n'agaciro karemereye cyane, akaba kugeza none n'ubundi ari amwe mu matungo bafise muri uyu muryango, harimo n'ishengero ikomeye cyane izwi nka Eglise de Roche. Ubu noneho nyine nyuma yuko leta yari yatangaje yuko harimo hamwe n'urwego rujeje iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi bari batangaje yuko igomba kuba yugarwa kugira ngo atagira umuntu wongera kuba yosubiramo. Denise Bucumi yavuze yuko uko byogenda kose ata muntu afise uburenganzira bwo gufunga cyangwa se kugara ino shengero, akavuga yuko uzohirahira uzagerageza kubikora azahura n'akaga gakomeye cyane, azahura n'akanyafu k'Imana, ndetse akayaje no kugenda abibutsa amwe mu magambo akomeye cyane yanditse mu Bibiliya mu bitabo bigiye bitandukanye, cyane cyane abibutsa uburyo uwitwa Mose yagerageje kubwira Farawo yuko agomba kurekura Abisirayeli arinangira, biza kurangira n'ubundi Farawo abarekuye ku nabi ndetse no kuneza nyuma yuko aramaze guca ahura n'ibyago bigiye bitandukanye. Yavuze yuko rero umuntu uzohirahira akaza kuba yofunga n'ubundi iyi miryango n'ubundi ashobora kuba azahura n'ibibazo bikomeye cyane. Icakora umuvugizi wa guverinoma cyangwa se uvugira leta y'u Burundi yaje kugenda avuga yuko uko byogenda kose ngo iyi shengero igomba kugagwa nyuma yuko baje gutahuramo ibintu bitari byiza cyane. Turaza kandi kugaruka kuri bamwe mu bantu ngaha mu gihugu c'u Burundi barimo baranyuruzwa umunota ku munota, aho abantu benshi bariko barajyanwa n'inzego z'iperereza cyangwa se inzego zitohoza ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bakajyanwa ntacyo batangaje yuko baba baragikoze, bakajyanwa ari nta bafise ndetse imiryango yabo igaca ibabura. Akaba ari ikibazo gikomeje kugenda kigaragara mu bice bigiye bitandukanye muri komine, ari amakomine aje atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kandi kwibanda hirya no hino kw'isi mu buraruko ndetse n'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho turaza kugaruka ku makuru akomeje kugenda avugwa cane cane muri ico gihugu. Hari ingamba nyinshi ziriko zirafatwa mu bigendanye no kuba bogaragaza ndetse no kugaruza umutekano mu bice bigiye bitandukanye byomaze kuba byo kwigarirwa n'umuhari M23 warahiriye yuko uzatuza ariko amaze gutembagaza ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo.
Bwana Tshisekedi rero mu nama aherutse kuyobora y'abaminisitiri hari byinshi yaje kugenda yemeza, aho yaje kwemeza yuko ibigendanye n'agahenge bagomba kubivaho ndetse ngo ntibabyubahirize, ahubwo bakaba bagiye gutangiza ibitero bishasha nk'uko bariko babisagwa n'imiryango igiye itandukanye irimo nka societe civile mu ntara zigiye zitandukanye, bavuga yuko aho kugira ngo uyu muhari ukomeze kugenda ubafatana ibindi bice bigiye bitandukanye, bakwirengagiza iby'agahenge hanyuma bakongera bagatanguza ibitero bishasha byo kubohoza ibice byamaze kugenda bifatwa n'uyu muhari nk'uko biriko bitangazwa. Uburusiya bukomeje kugenda buhangwa amaso n'isi yose y'uburyo bushobora kuza kwitwara muri iki gihe kigoye, nyuma y'uko abasirikare bakaba ku gihumbi baherekejwe abasirikare bakaba ku gihumbi ba Ukraine baherekejwe n'ibimodoka bigiye bitandukanye ndetse n'indege z'ingwanyi zamaze gutangwa na leta zunze ubumwe za Amerika, byamaze kwinjira neza ku butaka bw'abarusiya, bikaba byatumye gushika none abaturage bakaba mu bihumbi n'ibihumbi bariko bahungishwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse leta y'Uburusiya ikaba iriko yohereza abaganga b'inzobere mu kuvura inkomere ndetse by'umwihariko no kwita ku bandi baje kugenda bakomerekera muri ibyi bitero bikomeye cyane. Byatumye Vladimir Zelensky yongera kwica igicyara, maze batangaza yuko Perezida Putin ariwo washoje ingwano agomba kwirengera n'ingaruka zayo. Ikaze mu biganiro byacu bishasha, ibiganiro byacu biratangiye kuri uyu mugoroba wo kuri izi tariki 9 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Ikaze hano kuri Burundi News TV. Arugambira ushitse ngaha rero eka nkusabe upyonda handitse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane, ndetse upyonda handitse hari akamenyetso kameze nk'inzogera, upyonde kugira ngo ibiganiro byacu bije bikugereraho ku gihe, ndetse umwanya wose dushizeho ikiganiro ubashe kuca ubironka muri rusange. Kwifurije kumererwa neza uri nga mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine ariko atandukanye, abadukurikiye mu bihugu by'abaturanyi ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose ku isi, mukomeze mumererwe neza cyane. Kuri wowe utameze neza rero bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye, izera yuko Rurema ari washobora byose. Niba ubuzima butameze neza, izera yuko ari we uhindura ibyanze guhinduka. Ikaze rero tuyatanguriye nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu biriko birafata indi ntera, ibintu biriko birakomeza kugenda bigorana nga mu gihugu cy'u Burundi. Abantu benshi bariko baratakamba bavuga yuko ibyemezo bya leta ya Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bikomeje kugenda bituma abantu benshi by'umwihariko bagwa mu bihombo, ndetse bagenda bahura n'akaga gakomeye cyane mu gihe n'ubundi ubuzima buriko bugora nga muri iki gihugu. Uhereye rero mu masaha yashize mu gatondo nibwo hamenyekanye amakuru atari meza yuko ishengero ya Denise Bucumi akaba yarasanzwe ari umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza nk'uko natanguye mbivuga, akaba yaramaze kwitaba Imana agasimburwa, yahoze arongoye nyine igihugu cy'u Burundi akaza gusimburwa na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ubu noneho iyi shengero yiwe isanzwe inasengeramo bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye n'abandi benshi nga mu gihugu cy'u Burundi, yemwe inafise izina rikomeye cyane nga mu Burundi, ikaba byamaze kugenda byemezwa yuko n'ubundi ishobora kuza guhagarara cyangwa se ishobora kuza kugagwa bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye, nyuma y'amakuru y'amabanga yamaze gushyirwa ahagaragara n'uyu mutambukanyi Pastor Denise Bucumi Nkurunziza. Ishengero yiwe isanzwe izi nka Eglise de Roche ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Abashikiranganje bagiye batandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abavugira ico gihugu bakomeje kugenda bamenyesha yuko uko byogenda kose ishengero ngo igomba kugagwa, nyuma yuko ngo ikomeje kugenda iteraniramo nyine bamwe mu bantu bafise izindi gahunda zigendanye no gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva, mu gihe ngo bashaka kuba bo mufatana
n'ibihe bitari byiza amagara yiwe atameze neza arimo, ndetse gushika none akaba ari bimwe mu bibazo bigiye bitandukanye birimo kugenda bigaragara ngaha mu gihugu c'u Burundi. Icakora mu butumwa bwoje kugenda bushyirwa ahagaragara n'ubundi bwa Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, yaje kumenyesha abantu bose cyane cyane abajejwe ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, cyane cyane umugwi w'ubutegetsi ngaha mu Burundi ukorera ngaha Gitega, ko nta bushobozi ndetse nta n'ububasha bafise bwo gufunga Eglise des Roches. Abamenyesha yuko uzogerageza cyangwa se uzohirahira akora ibyo byose ashobora kuzahura n'akaga gakomakomeye, ndetse aza no kwibutsa aba bategetsi yuko na Farawo yanze kumvira Imana, hanyuma akaza guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, akaza kureka abakozi b'Imana bagakomeza bagakorera Imana mu mudendezo, ariko nawe yamaze guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ku bantu baja basoma rero Bible cyangwa se Bibiliya, babonye bimwe mu byatanguwe mu itangiriro mu bitabo bishika kuri 5 bya Mose, uburyo yarongoye Abisiraheli mu bibazo bikomeye cyane, mu gihe la Farawo yari yaranze kubarekura, akomeza kugenda arabagira uburetwa n'imbata ziwe, akaza kubarekura nyuma y'uko Imana yari irimo imaze kumukubita ibihano byinshi cyane. Yavuze yuko rero nta muntu ufise ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kuba yokugara Eglise des Roches. Icakora abayobozi ngaha mu gihugu c'u Burundi cane cane abashigikiye Neva bavuga yuko nubundi uko byogenda kose ngo atari hejuru y'amategeko, nubwo yahoze ari umutambukanyi wa nyiri gihugu Petero Nkurunziza. Ibi rero byoje gutuma abarundi benshi bakomeza kugenda bavuga yuko nubundi baramutse bafunze iyi shengero byaba ari akaga gakomeye cane. Ngaha kandi mu gihugu c'u Burundi hitwa Rutegama hari ubwoba bw'umutama n'ubundi bita Bikiza Yohani umaze iminsi anyurujwe n'inzego zijejwe iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Haraheze ukwezi hari umuntu utabarije rero umutama yanyuruje yitwa Bikiza Yohani, yavugaga yuko uwo mutama azwi aho ngaho mu Rutegama na yitwa Kiganda nk'umuntu utanga imiti y'amagendo iyo kuvura umutwe. Yanavugaga yuko muri ayo makomine ashika kuri 2 babangamiwe n'umukozi ujejwe iperereza yitwa Venuste Nsengimana. Abantu bakaba banyuruzwa rero muri ayo makomine ngo kenshi baba bamanye n'uwo mukozi w'iperereza n'uwo mutama, ngo niko byagenze. Twabajije rero bamwe mu baturage ngaho ndetse n'amasoko yegereye Venuste, ntiyahakanye ko nubundi bari bamanye kandi ko nubundi nabo bumvise iryo nyuruzwa, ariko kandi nta birebire bashatse kugenda batubwira. Uwatabarije rero Mutama Yohani Bikiza nawe yahavuye agira ubwoba, ntiyaba akitubwira nimba nubundi yoba Yohani Bikiza yoba yarasubiriye kuboneka cange yaragiye amazima yongo. Icoba rero ni cose ku bantu bagiye batandukanye bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane muri ayo makomine aho hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye byo kunyuruza abantu. Ibi kandi ntago biri ngaha muri izi komine mvuze zibiri gusa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko mu ntara zigiye zitandukanye no mu makomine hirya no hino harabera ibikorwa bigiye bitandukanye birimo guhungabanya umutekano ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Ibikomeje kugenda bigaragaza neza yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi uko byogenda kose bakomeje kugenda bamaganira kure ibigendanye n'imyitwarire y'imbonerakure, cane yuko ariyo bakomeza kugenda n'ubundi bavuga yuko n'ubundi aribo baba bari inyuma y'ibyo byose. Ku Cumweru rero azaba ari ku itariki ya 11 biteganyijwe yuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame azarahirira kongera kutegeka u Rwanda mu yindi manda aherutse gutsindira. Abaperezida bashika kuri 22 batarimo Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye bazitabira irahira rya Perezida Paul Kagame, akaba ari umuhango uzobera muri stade Amahoro i Remera mu mujyi wa Kigali mu mugwa mukuru w'ico gihugu.
abakuru b'ibihugu rero barenga 20 biganjemo abahano ku mugabane wa Afrika bategerejwe i Kigali aho bagomba kwitabira umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku cyumweru azaba ari ku itariki ya 11 Kanama umwaka wa 2024 nibwo Perezida Paul Kagame azarahirira kongera gutegeka u Rwanda muri manda y'imyaka ishika kuri 5 iri imbere mu birori bizabera kuri stade Amahoro i Remera akaba ari manda yiwe ya 4 agiye gutegeka u Rwanda nta wundi muntu urabasha kuba yo muhiga mu bigendanye no kwitoza mu kuyobora ico gihugu. Nyuma yo gutsinda amatora rero y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 15 Nyakanga n'amajwi ashika kuri 99.18 kwijana. Kuri ubu rero abakuru b'ibihugu barenga 20 nibo bamaze kwemezwa ko bazaza i Kigali nyuma yo guhabwa ubutumire n'uyu mutegetsi. Aba icyakora kandi ntibabonekamo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo urongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bivugwa yuko n'amagara yiwe atameze neza. Abarimo batazaboneka abangaba rero nibo batazaboneka batazanohereza intumwa zo kubahagararira bijyanye no kuba rero ibihugu bayoboye bimaze igihe bidacana uwaka n'iki gihugu cy'u Rwanda. Mu bakuru b'ibihugu rero bamaze kwemezwa ku ikubitiro ko bazaza ngaho i Kigali harimo uwitwa Adrien Rajoelina wa Madagascar wabyemeje biciye muri perezidanse y'igihugu ce ndetse na Wavela Ramakalawani wa Seychelles ubwo ni mu bigwa bya Seychelles. Abandi nkuko Jeune Afrique yakomeje kugenda irabitangaza ni Dr William Samuel Ruto uyobora igihugu cya Kenya, Joao Lourenço wa Angola, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville ndetse na General Mamadou Doumbouya wa Guinea Conakry ndetse na Generali Oligui Nguema wa Gabo, uwitwa Fosse Haikanje Touadera wa Republika ya Centre Africa ndetse na Philippe Nyusi wa Mozambique. Hakiyongeraho Perezida Worki Zewande wa Ethiopia, Samia Suluhu Hassan uyobora igihugu cya Tanzania, Ismail Omari wa Djibouti, Hassani Sheikh Mohamadu wa Somalia, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Generali Abdel Fattah al-Burhan wa Sudani, umwami Muswati wa gatatu wa Eswatini, Perezida Mokgweshi wa Masisi wa Botswana ndetse na Hakainde wa Zambia, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ndetse nabo bazaba bari i Kigali. Hakiyongeraho abandi bagiye batandukanye. Ni nako bimeze kandi kuri Perezida Nana Akufo-Addo wa Ghana, Omaro Sisoko Embalo wa Guinea Bissau ndetse na Faou Esozima wa Togo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bashika kuri 20 barimo n'ubundi n'igihugu ca Uganda aho umugaba mukuru w'icyo gihugu General Kainerugaba Muhoozi nawe azaba ari muri uwo muhango. Ibihugu bizaba bihagarariwe kandi n'abandi bayobozi ni Afrika y'Epfo igomba kohereza minisitiri w'igenamigambi wayo uzahagararira n'ubundi muri iki gihugu uzahagararira Perezida Cyril Ramaphosa. Abandi bayobozi bazahagararira abakuru b'ibihugu byabo ni minisitiri w'intebe wa Senegal ndetse na vice perezida wa Uganda ndetse hazaza n'abandi bagiye batandukanye ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara hari n'abandi bategetsi bashobora kuza kwemezwa yuko bashobora kuzaza n'ubundi muri iki gikorwa. Ni nako kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara aba bategetsi batarimo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Evariste Ndayishimiye. Bivugwa yuko rero abangango badashobora kwitabira uyu muhango nyuma yuko bamaze iminsi badacana uwaka n'iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi nubwo bihagaze bityo hari andi makuru nakomeje kugenda ndababwira yuko turaza kugenda turabirebera hamwe kubikomeje kugenda biravugwa.
Nkuko amakuru ariko aratugeraho abivuga, Perezida João Lourenço urongoye igihugu ca Angola ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye cane uyu Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa baje kuganira ku bikomeje kugenda birabera ngaha mu gihugu ca Congo. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yatangaje ko yifuza ko agahenge kerekeye impande zanganye mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Congo iki gihugu cyemeranyije n'u Rwanda kaba aka Burundi, hanyuma ibihugu byombi bigafatanya mu gushimangira umubano wabyo. Cyril Ramaphosa yabitangarije i Rwanda mu gihugu ca Angola aho kuwa kane yagiriye uruzinduko rw'akazi yari yatumiwemo na mugenzi wiwe bwana João Lourenço. N'uruzinduko Perezida wa Afrika y'Epfo yagiriye i Rwanda nyuma y'imisi mike habereye inama y'abakuru ba diplomasi b'u Rwanda ndetse na Congo mu rwego rwo gusuzumira hamwe amacimbirane yo mu burasirazuba bw'ico gihugu. Muri iyo nama kandi yo kwa 30 Nyakanga, intumwa z'ibihugu byombi zari zemeranyije agahenge hagati y'impande zombi zicyamiranye uhereye ku itariki 4 uku kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024. Nubwo aka gahenge katigeze rero kubahirizwa, Perezida Ramaphosa by'umwihariko yavuze ko kuba n'ubundi karemejwe ari byo kwishimira, avuga yuko bibaye byiza kaba na ka Burundi. Ibiro ntaramakuru by'Abanyangola byasubiyemo rero amajambo ye agira ati: nagize amahirwe yo gushimira Perezida João Lourenço kubw'imbaraga yakoresheje kugira ngo agere kuri iki gikorwa. Kuri ubu ngubu rero ikitezwe nuko aka gahenge kahoraho, ikindi ibihugu birebwa n'ikibazo bigakomeza gushyira ingufu mu gushimangira umubano wabyo. Cyril Ramaphosa yunzemo yuko mu ruzinduko rwiwe na Lourenço baganiriye ku kibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bw'ico gihugu cya Congo. Afrika y'Epfo rero ni kimwe mu bihugu bigize umuryango wa SADC binafise ingabo muri iki gihugu muri Kivu y'Amajyaruguru, aho zifasha ingabo za RDC mu migwano zihanganyemo n'umuhari M23. Naho dusoza ikiganiro cacu, Minisitiri w'Umutabera hano muri Congo Constantin Mutamba ahejeje gutangaza yuko biteguye kurega Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, aho by'umwihariko bavuga yuko ngo biteguye by'umwihariko kumurega mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yocirirwa urubanza. Icakora kandi hari amakuru avuga yuko u Rwanda rutaba rwarageze rushyira umukono ku masezerano ko rwaba ruri muri uwo muryango cyangwa se aho urwo rukiko rwagwemereye kuburanisha, n'ubundi bivuze yuko ari nko guta inyuma ya Huye ntacyo bivuze. Ngaho nguko rero ni ibiko biravugwa ngaha ku mugabane wa Afurika ndetse no mu isi muri rusange. Ni nako kandi mu gihugu cy'Uburusiya kwa Perezida Vladimir Putin bakomeje kugenda bahangayikishwa n'ibitero bishasha byaje binafise ubukana bukomeye cyane, byamaze guhitana abanyagihugu biwe benshi, abandi bagakomereka. Kugeza ubu ngubu abajejwe gusigasira amagara ngaha mu gihugu cy'Uburusiya bakaba bariko boherezwa ku bwinshi ahari umupaka Uburusiya ndetse na Ukraine, nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'abasirikare bashika ku 1000 bari baherekejwe n'ibimodoka bya burende ndetse n'indege zagenderaga hagana hasi ku butaka byinjiye muri iki gice cy'Uburusiya bakaza kuhakorera andi mateka akomeye cyane, ibyatumye Uburusiya busa naho bukomwa mu nkokora n'uburyo bwari bumaze igihe bwishongora. Bwana Vladimir Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine avuga yuko igihugu cy'Uburusiya aricyo cyashoje intambara ngo kigomba no kwirengera by'umwihariko ingaruka z'iyo ngwano ziriko ziraba. Ngaho nguko ibikomeje kugenda biravugwa rero, turongera gusubira mu masaha ari imbere.